Yoweri Museveni perezida wa Uganda uyoboye imyaka 38 n'amezi hejuru wahereye 1986 akaba ari kwiyamamariza gutwara indi manda 2025. Perezida Yoweri Museveni yavuze amagambo yakanze Kenya ari gutanga gasopo ndetse kuri Kenya ari kuvuga ku bijyanye n'inyanja y'Ubuhinde igonga muri Kenya. Bagiye mu biganiro biranga none perezida wa Uganda Yoweri Museveni yashimye gusohora ayo magambo akomeje gusobanura nanjye nyanja ni gwa vuba turaja mu ntambara ndetse na Kenya. Vuba dushobora kuja mu ntambara na Kenya. Bino wabisobanura gute? In a block of flats. Ibino tubigiranye nk'inzu ya etage ifise the compound ifise abayibamwo hejuru ndetse no hasi ugasanga ko ikibuga ca etage ikibuga cyo etage ni caba bandi baba hasi bariganze kiriya kibuga kiba cyarasigaye ngo ni cabo kumvuza uko baba hasi. Bino ntibisobanutse. Iyo nyanja ndi kugeranya ndetse nk'ikibuga bano bantu bariko usasa cyane. How can you have a situation like this? Ibi ngiye nawe usobanura gute? Uganda is landlocked. Urabizi Uganda nta usifise ntaki ariko twinyanja yacu muri Kenya. The Indian Ocean. Iriya nyanja y'Ubuhinde igonga muri Kenya natwe tubifise ku bubasha. And then you say the compound belongs only the one. Ariko kubona yuko ngubu ico kibuga ndi kubasha kugereranya ni nkiriya nyanja. Rero ico kibuga kuvuza uko nyene abakenya dufate akarorero nibo baba hasi bamaze kwiganzira iriya nyanja none yuko ari yabo twe tutayifise ku bubasha. Bino no busazi. Museveni yakomeje gutanga sopo ndetse kuri Kenya batagiye ndetse mu biganiro kugira ngo Uganda nayo izenye nigira ivyo yifatiye kuri iriya nyanja y'Ubuhinde igonga muri Kenya yuko bashobora kuja mu ntambara. Museveni agerageza kuvuga no majambo bigaragara yuko nyene Museveni we yitegura intambara ntari bivyarapanzwe vyose.